Shalom shalom kuri mwese muko muratwikirana kuri Burundi Gospel TV ndabahaye kaze mwese aho muherereye ndizira ko muguwe neza ndizira ko amahoro y'Imana aganje mu mitima yanyu uno munsi twagendewe n'umuririmbyi mugenzi wacu umuvandimwe umuvukanyi wacu aza kutuganiriza kuri ibi na biriya kuvyerekeye ubuzima bwiwe ico akora mu buzima bwiwe bwa misi yose ariko imbere yuko ndabapresente canke ndababwira umutumire wacu kugira yivuge nimwibagira gufyonda subscribe no gufyonda like intumbero yo kumenyesha yuko ibikorwa Burundi Gospel TV ibashikiriza murushirizaho kubishima n'ikimenyetso cyo gusangiza abandi iyi nkuru no mu kugira amakuru Burundi Gospel TV irushiriza kubashikiriza ashobore kubashikira ku mwanya kandi mugirirwa amahirwe yo kuyabona mu bambere ndasuye kandi kubaha ikaze kuri Burundi Gospel TV akaba ari umwanya mwiza aho umutumire wacu ahava twidondora. Shalom shalom. Shalom shalom. Turabaha ikaze. Akoze cyane. Nashaka mubwira bariko baradukurikirana kumbonesha kure bari kure hafi Burundi no hanze y'igihugu mubamenyeshe umutumire wacu ninde amazina yiwe ya misi yose ninde. Amazina ni Nduwayezu Thierry benshi bakaba bamenyereye ku izina bita Tijo. Abizi ko muri kino gihe abantu benshi abarutuntu ngo bitango n'udusirno utuntu nk'utwo nyene ni Tijo rero Nduwayezu Thierry niyo mazina yacu yego. Urahawe ikaze Thierry mu kigo ca Burundi Gospel TV. Urakoze cyane. Ego mbega Thierry abatumire bacu ngaha twakira benshi Thierry no twakiriye akora iki ninde? Thierry n'umusore akijijwe yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Thierry akaba ari umusore yahamagawe mu gutanga message cyangwa mu kuririmba biciye mu gutanga message biciye mu kuririmba nkaba ndumuririmbyi aba narahamagawe nk'umuntu akorera Imana mu buryo bwo kuririmba yego. Okay, donc twagendewe n'umuririmbyi yego muri ico gihe rero cyo twumvisha kuririmba yego voilà. Thierry nko mwavyumvise ni umuririmbyi akorera Imana abaririmbyi ni benshi ariko we ni umuririmbyi akorera Imana bisigura ngo aririmba indirimbo zo gutanga ubutumwa bwiza. Thierry urashobora kudutera iteka rero imbere ko tubandanya tuja kure ukaduha akaririmbo ikibazo reka ndakubwire nshuti yanje nubwo bimeze uko ntacyo uzoba naho woba uremerewe n'ibibazo byinshi waba uzi inzira umva ntacyo uzoba ntacyo uzoba ntacyo uzoba ntacyo uzoba uri mu mababa yiwe ntacyo uzoba ntacyo uzoba ntacyo uzoba uri mu biganza byiwe. Yes. Okay, narinzi ngo ndaza kumufasha mugabo biheze ukuntu vraiment je nturirimbye entre turirimba neza. Merci beaucoup. Narindi ko ndavuga ati Imana ndasavye indirimbo ntihere nizere kuza gusubiramo kandi giriyende. Yari imponjo yego. Okay, nkuko muvyumvise Thierry yari imponjo. Mbega Thierry watangiye kuririmba ryari? Kuririmba rero je nibaza ko nabitangwe kuva kera nkiri muto kuko n'abavyeyi banje nakuze bambwira ko naririmba nakunda ibintu byo kuririmba. Ariko natangwe kubyinjiramo neza na neza muri 2003 nkiri muto nyene mu myaka mikeyi cyane nansa nk'watangwe kubyinjiramo neza gatoyi gutangura ko bibamo bya bindi twita kuba mu ma minister kuba mu ma groupe biki muri 2003 niho natangwe kubyinjiramo rero. Sino iyo mpano wari waratahuye kuva kera ko jewe Thierry ndaririmba. Yego ni ibintu nanamaze kumenya kera ko yego ari ngabiriri muri jewe. Mbega hajya hari umuntu avukanye nabifise canke haba hari umuntu kanaka uca wegera akagufasha
yego ndazi kwitora ijwi kuko ryo wowe ndumva umengo rigenda rigororotse ntirikata ngo risubire en fait nico gituma bavyita ingabire ni ikintu umuntu ahabwa for free, ahabwa ku buntu. Ariko hari etape zibaho kugira ngo yangabire ibe develope ikure igera handi hantu. So nibindi bintu murera umuntu akora harimo ibyo kwiga, kwegera abandi babizi cyangwa bafise ubumenyi kuri byo kugira ngo bagufashe kukugorora en fait gushira yangabire yawe mu murongo kugira ngo igende neza. Yego nayo sino ikintu umuntu arakivukana, ariko kugira ngo kibe develope nuko agomba kwiga, nuko hari ikintu agomba gukora kugira ngo nyene kibe develope muri we. bisigura ngo Thierry kugira iyo ngabire ishoye kuba develope hari abantu washoye kwegera baragufasha. Yego hari benshi nagiye negera, nagiye mbana na benshi cyane hano, benshi mu mazina dusanzwe tuzi nka ba David murabazi, so muri Life Center. Yego muri Life Center twagiye dukurikirana ba mutama bacu ba App.Apollinaire kenshi cyane tugenda tubigirako, so aba ba Dudu n'abandi batandukanye rero twagiye twegera kugira ngo bagende badufasha mu buryo butandukanye kugira ngo tubashe kumenya zangabire ziri muri twebwe uburyo zishobora kubandanya zikura neza. Ndumva yuko abantu bavuga ati aba nibo bagiye baramfasha, aba nibo nagenda arabirako ni babakura mbere ndazi nabo no kwitata aba grand frère. Bisigura ngo rero wowe uri mu bantu ba mbere nyene baririmbye? Sinovuga ko ndi mu ba mbere, ahubwo nigiye nagerageje gukurikira ku ba mbere. Nagerageje kwigira ku ba mbere ariko je sindi mu ba mbere ko ngira ngo ndacari muto, urabye nayo mazina navuze n'imyaka yabo urumva ko je ndi muto kuri bo cyane rero yego. Antuko ko biri kose ngaha ndumva ko akazi karahari. None vyarakoroheye Thierry mu kuririmba, mbega bari hafi yawe bari abagenzi canke bari abantu gusa wumviriza ku radio canke kuri televiziyo, byagenze gute muri ubwo buzima hanini? Muri ubwo buzima byatanguye nk'uko bigenda ku bandi bose, kuko iyo ufise umuhamagaro muri wewe hari ikintu kigukwegera kwegera ahantu uwo muhamagaro wawe ukurira cyangwa kukwegereza abandi bantu no kubumviriza. Bien sûr byatanguye kubumviriza kuko nibo bari badukuriye, bakora ibikorwa byiza, tugenda tubumviriza, then dutangura gutera intambwe twegera aho bari, aho bakorera, tugenda twumva turaba uburyo bakora live. Rero biva muri iyo ntambwe bamwe baba bagenzi bacu nka ba David dutangura kugiranira ama contact, tukaza turababaza, dutanguye guhurira mu tuntu dutandukanye, surtout nko muri Hop Singers ba David twarakoranye cyane na ba Dudu, twagiye tubanamo muri Hop Singers mu ma concert atandukanye twagiye dukora. Aho rero kagiye kaba kajyo cyane ko kugira contact z'abo bantu, umuntu akababaza ukabagisha inama, ukabaho kwegera nk'umuntu nka David ukamubaza mbega byagenze gute wewe, akakugira inama, donc kumva hari ikintu kanaka ukuye kuri we gishobora kugufasha gukomeza gutera imbere. Yego. Ndumva yuko muri kahise twegera aba David, ariko uno munsi ndashaka mvugana na Thierry. Mbega Thierry nizihe ntambamye muri ubwo buzima canke se muri ubwo rugendo rw'umuziki woba warahuye nazo? Kuri wowe ni kiye kintu kitoroshe namba? Intambamye ni nyinshi umuntu ahura nazo, surtout muri gospel. Nka twebwe twakijijwe ababyeyi bacu ari abakatolika ico gihe, byari na generation y'abantu bose twari kumwe muri iyo myaka dukizwa, abenshi wasanga tutari batumva ibyo gukizwa, rabizi ko si benshi babitahura ico gihe. Kumva nk'umuntu avuye mu isi mu byo twita mu vy'isi ngo agiye mu bundi bwami, byari bigoye kumvikana no gutahura, no kuvuga ngo abantu bose barakurojeta, abantu bose baba kure yawe, so n'amafamiye rero byari bigoye kuba gutahura kumva ibintu giyemo. So nk'ibi rero byo kuririmba rero n'imiryango imwe twavamwo ashaka kuririmba akabona ko ari ubusazi, akabona ko ari ibintu wagiyemo bitagira ico bimaze, byo kukubuza ico gukora gusa no kukubuza iterambere. Sinzi nyene izo rero ni intambamye nyinshi twagize ico gihe kuba abantu batadutahura, kuko iyo uri kurakora ikintu ukaba
uhereye muri famille bamwe batari ko baragutahura ivyo urimo ivyo ari byo akaba ari ba mbere baguca intege izo ni intambamye za mbere rero twagira n'abagenzi bamwe twigana cyangwa twabana mu quartier ugasanga bamwe barakuva koko bava turiya ntakiri kumwe natwe ivyo arimwo nyene turabona ntibikwiye ko tujana ugasanga hari n'abagenzi benshi bakuvuye ko kubera izo mpamvu so izo nizo ntambamye za mbere twatanguye kugira rero mu gihe twinjira muri iki gikorwa nuko hari benshi twagiye dutakaza nk'inshuti kubera ico gikorwa ariko dushima Imana uko Imana yaduhaye izindi nshuti nshasha Imana duhuje n'abandi bantu bashashi duha ubundi bwoko bushasha aho turi yego mbega Thierry ndakwaza kuko muri ubu buzima tubayemo canke se muri isi tubayemwo duhura n'abantu benshi cyane batandukanye kandi tugahura n'ibintu byinshi bitandukanye nk'uko uje kumbwira ati hari intambamye mbi nahuye nazo mbwa kandi igihe cyose hari ikintu kibi haba hariho n'ikindi kintu ciza mu buzima bw'umuziki wowe wahuye naco uvuga ati iki ndashima Imana ko caciye mu nzira yanje ikintu ciza naboneye mu buzima bw'umuziki icambere Imana yampaye nuko yampaye abandi bagenzi bashasha biciye mu muziki ikindi kintu nyamukuru je mfise muri jewe umuziki wampaye amahoro yo mu mutima umuziki watumye muri jewe hari ikindi cizere kiremwa mu buzima bwanje kuko buri gihe uyu munsi niyo mbabaye ndaririmba uyu munsi niyo ngize ikibazo kanaka ndaririmba kandi biciye no mu ndirimbo turirimba Imana yiduhuza n'abantu benshi batandukanye izo ndirimbo zigenda zifasha tukabona harimwe abakira tukabona harimwe ababohoka so abo bantu bose rero bagahinduka inshuti zacu no kuvuga Imana yatwaguriye famille ico gihe nubwo hari amafamiye amwe cyangwa abagenzi batuvako ariko Imana yigenda itwagurira none ituzanira abandi bantu benshi cyane ituzanira undi muryango munini cyane muri kino gikorwa kuko kuririmba biragutse n'ibintu bigera kure cyane yego Okay. Ndumva yuko uravuga ati kuririmba biraryosha mbega wowe n'igiki kuririmba vyahinduye mu buzima bwawe urafise intahe uvuga ati nimba ari ingeso mbi kuko turabona abantu benshi amadayimoni baravamwo iyo umuntu ariko araririmba ingwara zirakira ndashaka intahe ya Thierry ubwiwe ati jewe ku buzima bw'iwanje canke nariboneye amaso yanje biciye mu kuririmba uyagirirwa neza intahe zo zirahari ku karoro ka hafi nk'indirimbo nashize hanze mu mwaka wa 2018-2019 ndibaza nigeze no kwitanga kuri no televiziyo yanyu indirimbo bita ngo ndakwihaye iyo ndirimbo iri mu ndirimbo zanezereje ubuzima bwanje kuko nigeze kuronka intahe iyo ndirimbo ari kiraca kuri radio imwe muri radio ziri hano mu gihugu cacu c'u Burundi nca numva umuntu amamagaye nari hanze y'igihugu aho nakorera mu buzima busanzwe numva umuntu amamagaye arambwira ati iyi ndirimbo yawe hari umuntu yarari mu bitaro yarari mu kwa muganga agwaye bariko barayivuza muri radio uwo muntu arakira kandi ico gihe asohoka ibitaro iyo ntahe ndayihabwa n'umujournaliste we nyene ariko aranayivuza iyo ndirimbo kuko uwo muntu yaciye anahamagara nanje baca barampamagara iyo narindi hanze iyo ntahingerako ico kintu caranezereje cyane ndavuga nti wow iyi niyo mpamvu yanje yo kuririmba kuko ni kwari kuririmba gusa kugira ngo abantu bamenye cyangwa kugira ngo abantu banyumve bumve indirimbo zanje gusa bigende ariko ico twari dukeneye nk'abakozi b'Imana nuko ivyo turirimba bikora ku mitima y'abantu imba koko hari abagwaye bakizwe n'izi ndirimbo nimba hari ababoshwe koko babohogwe n'izi ndirimbo abari mu byaha bitandukanye izi ndirimbo zibafashe kubakuramo kuko nibaza ko arico catumye dukizwa kandi nico twatumye turimba no kugira ngo dutange message ivuye ku Mana dutanga ubutumwa bwiza buvuye ku Mana kandi bushobore guhindura abantu benshi mu mahanga yose rero niyo ntumbero yari ya mbere kandi nshima Imana ko bw'ico kintu cabaye ubwo ariko hari n'ibindi byinshi bigenda bikoreka ahantu hatandukanye tubona tuko turaririmba tukabona n'intahe zitandukanye zigenda zidusanga zitubwira ko abantu bafashijwe babohotse hari ababonye inzira mu buryo butandukanye biciye muri izo ndirimbo so bego nibaza ko ari izo zimwe mu ntahe mfise kubw'izo ndirimbo Merci beaucoup Thierry
hama numvise yuko uvuga uti narumvise intahe bambwira ndi hanze y'igihugu aho nsanzwe nkorera bivuze yuko uretse kuririmba gusa Thierry arafise ubundi buzima buri nyuma yo kuririmba Imana ishimwe mbega Thierry umuntu wese aragira indoto umuntu wese aragira indoto nizihe ndoto wari ufise ukiri muto ubu wicara ukavuga ati si vya bindi ngo zizoshika zarashitse mbega Thierry arafise ico kintu coba cari nk'indoto kuri we mugabo no munsi akibona nk'ukuri ico gihe indoto nari mfise zari nyinshi cyane ariko je nk'umuntu yahamagawe mu kuririmba cyangwa yahawe iyo ngabire yo kuririmba nari mfise indoto cyane yo kugira iki kintu nahawe kize kiba inyungu ku bantu benshi cyane batandukanye kandi ku isi yose kuko ingabire nahawe si yiwanje gusa nayihawe kugira ngo ifashe bose ni ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ingabire twahawe no kugira ngo zifashe bose umuntu wese mu ngabire yiwe ariyo kuvugishwa ariyo kuririmba ariyo kugira iki umuntu wese ayihawe kugira ngo ifashe bose rero jewe numva nari mfise indoto muri jewe ni gute ingabire yanje ishobora gufasha abantu bose bose bagere ko bitaba ivy'iwanje gusa ariko n'abandi bigira ahantu bishobora kubageza rero iyo ndoto ndayifise naragwanye intambara bitandukanye niho natanguye ibintu byo kwigisha nyene bijanye no kuvuza music kuririmba kuvuza amapiano amagitaha n'ibindi so mfise iyo ndoto cyane kuko numva ari ikintu kimwe kiri apartiye muri music yanje kandi nshobora kugeza ku bantu benshi cyane numva mfise umutima wo gufasha abandi bantu mu buryo butandukanye kuko nta amafaranga nari mfise mvuga ngo nshobora kubafashisha cyangwa kugira iki ko nari mfise umutima wo kubafasha ariko numva biciye mu ngabire yanje nshobora gufasha abantu benshi kugira ngo basi nanje ego baduge byitwe ko nanje ingabire yanje hari ico yakoze ku mwisi en fait icatumye mbaho aho niho havuye kubaho ikintu cyo kwigisha abandi ari byo nkorera hanze y'igihugu ndakora ibintu bijanye no kwigisha abandi bantu kuririmba kuvuza gucuranga music bitandukanye rero ico kintu ni ikintu kimwe mu nyungu z'indoto nari mfise kubera ko hari benshi nzi na hano mu gihugu nuno munsi muhesha kubwira turiya muntu hari ikintu yamfashije hari abaridere benshi cyane muzi hano amagirize atandukanye hano nto kwirirwa ndavuga nagiye ngira inama nanje ndagenda mfasha tukicarana nkamufasha uyu munsi ageze ku zindi ntambwe hari n'abandi baririmbyi nzi hano bariko baragenda batera intambwe nabo basohora indirimbo bagera ku rundi rwego abaridere beza cyane ariko nagiye mfasha muri ubwo buryo tukicarana nkamugira inama ivyo nshoboye kumwigisha nkabimwigisha agatera intambwe rero izo ni kimwe mu nyungu mu ndoto nari mfise kandi namaze kugeraho kandi kiriko kirakomeza kigenda neza Imana ibiguhezagirire vraiment cyo ni igikorwa ciza aho uno munsi vyoba vyiza aho twese twaba dufise uwo mutima wo gusangira reka mboneho n'akaryo ko kubwira abantu ko baradukurikirana ico ufise ntugifise ku bwa wowe nyene iki mfise sinagifise ku bwanje je nyene ariko turabifise kugira tubisangize abandi tubipartage n'abandi bashoboye kugira ico baronse kuri izo ngabire dufise Imana ibiguhezagirire Thierry mbe Thierry umuntu wese aripfuza guhindura ibintu n'est-ce pas vrai nimba wipfuza gupartager ikintu nuko bukeneye ihinduka mbega uno munsi umuziki wa gospel urawubona mu Burundi kugenda kuko niba abantu nyene mukorana niba abavandimwe ni kihe kintu uvuga ati nukuri ndashaka iki kintu gihinduka uvuga ati suko cyari kibi gose ariko kandi shoba ciza kurusha byo rushiriza ko bavyiza ikintu ca mbere jewe mbona kandi kikanambabaza kandi numva ko nkeneye ko gihinduka ni ikintu bita ubumwe urukundo muri gospel gushigikirana amajambo nkayo just ubumwe urukundo gushigikirana hano mu Burundi wacu turavye muri gospel aracari ikibazo cyo kwikumira bamwe gukora ukwabo kumva abantu badashobora kuja hamwe ngo bagure ubwami bw'Imana bakorere kuko twese nibaza ko turi bene umugabo umwe sibyo twese dukorera Imana imwe rero kumva kuri ya muntu akoze kino kintu cyangwa ko uyu muntu ari karaduga gutya ari karazamuka gutya reka ndamufashe
kugira ngo nawe agere hariya hantu benshi ntituvyumva. Bamwe muri twebwe baracafisemwo ikintu c'uburyarya, bamwe muri twebwe baracafisemwo ibintu byo kwishira ku ruhande cyangwa byo kwishira hejuru kumva ko ari we ibintu niwe. Ariko muri gospel byari bikwiye ko abana b'Imana bose baja hamwe mu murimo w'Imana. Nimba uyu muririmbyi kanaka agiye gukora kino kintu, abaririmbyi bose bari mu gihugu mushigikire. Yaba ari n'amafaranga akeneye gukora ico kintu, nk'ubu hari nk'abaririmbyi benshi tuzi ugasanga bafise izo ngabire, bafise n'amarubumu bagomba gusohora n'ibindi bitandukanye, cyo bagakora amakonseri atandukanye, ariko ugasanga umuntu afise indoto iramunaniye kuyikora kubera ko na bene data ntibahari ngo bamufate amaboko. Rero iyo abantu bagiye hamwe, twese twokoze ikintu ciza cyane. Mpora ndabiraba uyu munsi umuririmbyi agasohora niyo ndirimbo, ugasanga na mugenzi we ntashobora kuyumviriza, kandi ibaze ngo voilà ngo akore subscribe, bimwe bavuga ngo yiyaboneshe cyangwa anayipartage yiha abandi bantu, ugasanga ni kibazo two tuntu. Donc ugasanga umuntu agize jalousie, uyu muntu ko asohoye kino kintu ndumva je ntogipartage, ndumva ntogikora. Ivyo bintu rero biri mu bintu bicishe gospel yacu y'u Burundi, igatuma idakomeza kwaguka cyane. Arivyo jewe mbona ko bituma na gospel z'abanyamahanga arizo zisa nkaho zivuzwa cyane mu Burundi, kandi atari byo byari bikwiye, atari ko byari bikwiye. Ni kubera ko bya bindi byacu ntituzi uburyo dushigikirana kugira ngo dupartage cyangwa twamamaze bwa butumwa bwiza buva muri twebwe. Rero birakwiye ko abantu baja hamwe, abantu bagakundana, nkuko ijambo ry'Imana bivuga ngo nta kindi cyagezwe yaduhaye kiruta ibindi atari urukundo. Ni byiza ko abantu bakundana, kandi iyo abantu bakundana bariyumviranaho, iyo abantu bakundana barafashanya. Iyo yakoze iki barafashanya, iyo umuntu aguye no muri kino kibazo murashigikirana ukamuhagurutsa kugira ngo uriya muntu agire ahandi hantu agera. Rero abantu je nibaza ko nitwamara kuja muri urwo rwego rwo gukundana, abantu bose bagakorera hamwe, utumva ngo ni kubera ko je nsengera hano. Erega ivyo bintu birahari hano, ugasanga kubera kuri yasengera hariya ntashobora gukorana n'uri yasengera hariya, so urumva ntituri bamwe. Ugasanga utwo tuntu twose turacishe gospel yacu. Ivyo bintu rero nivyava abantu tukamenya ko twese dukorera Imana, bakaja hamwe. Nkumva kuri yari muri Anglican ndashobora kumushigikira, nkumva kuri yari muri inde eglise zose vivante ni nyinshi cyane dufise hano mu Burundi. Ukumva ko nimba ari Bomberge, nimba ari Life Center, nimba ari inde, nimba ari EGDG, nimba ari Eglise de la Gloire pour Jésus-Christ, n'ama eglise menshi, kumva ko uriya muntu kwava hariya twese turi bamwe. Reka ndamushigikire, nimba agiye gukora kino gikorwa, nimba agiye kuririmba, nimba agiye gukora concert, nimba hari ubutumwa kanaka bw'Imana agiye gutanga, reka ndamushigikire mu Burundi kandi kagenda neza. Yego. Yemwe baririmbyi ba gospel, ako nakamo mutewe na Thierry. Ego, kandi nivyo nukuri birababaje aho ushobora kugenda no musa baririmbyi b'abarundi twabaye benshi cyane, mugasanga page yo muririmbyi mwama munasangira yitwa ngo n'umugenzi, ugasanga like canke se ama abone afise ntangana n'abagenzi, dukumize babagenzi nyene yarigara nyene ntibingana. Biboneka ngo dufite urukundo ruri ku munwa muga rutari mu bikorwa, kandi iyo ikintu by'ukuri kiri ku mutima kirarengera umunwa kicaje kija mu bikorwa. Alors Thierry, imbere kuza kugira icyo wabwiye, ndashaka uturirimbira akaririmbo muga gateba, apana kajya wagize gatonya. Ndisi ko nabone bakeneye indirimbo iteba, akaririmbo gateba vraiment apana akantu gato. Oya, ego hama ucugira icyo ubwiye abantu bariko baradukurikirana kuri no mwanya, akaja mu bati no kuri aka vraiment ndabakunda cyane. Ego. Okay. Yakuba ari indirimbo yitwa ngo ihagararire, Yesu arakugwanirira. Wow, amen. Ariko ihagararire utumva ko ari uguhagarara gusa ngo ube nk'ipoto, en fait no gupersevera mu masezerano Imana yagusezeranije, mu byo Imana yakubwiye, mu byo urimo ukomeze muri wa murongo utawuvamwe neza. Nico nise ihagararire, Yesu arakugwanirira. Hari igihe uca mu bibazo ukabura uko wobivamwo, ushakisha inzira hose wabuze naho wonyura, ukora ijoro n'umutaga inyishika buguhomba,
ariko nshuti yanje nkuzaniye inkuru y'ukuri. Oh, 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 oh. Yesu ntiyaguhevye kandi Yesu ntiyagutaye, hari umunsi azogutwenza kandi vyose uzovyibagira nshuti yanje, humura yo yo yo, humura ntaco uzoba, ihagararire Yesu arakugwanirira, humura ntaco uzoba, ihagararire Yesu arakugwanirira. Wizeye papa, wizeye mama, ariko ntaco bakumariye, wizeye inshuti, wizeye umuryango, ariko ntaco wakumariye, wizeye akazi, wizeye amashure wize, ariko ntaco byakumariye nshuti yanje. No 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 no, yeah. Hari umugabo akuzi, uwo ni Yesu, cutarasi vyawe vyose, ngwino agutwenze, agukize, akubwira ati humura, yeah, humura ntaco uzoba, ihagararire Yesu arakugwanirira, humura ntaco uzoba, ihagararire Yesu arakugwanirira. Yes. Murashobora gukoma amashi muko muradukurikirana, antuka nyemerera ndakubwire ngo ubikoze neza. Murakoze cyane. Ego. Ndakurondeye ubona ko hari ico nzovamwo, ubonyigisha ko nkamenya canke hararengeranye. Nibatse ko bitarengerana, burya ibintu byose mwete umuntu afise ni umugeza ku kintu agomba kugeramo. Nibaza ko biracashoboka. Ikambwira abantu bariko baradukurikirana, nimba mubona ko je vyarushoboka munyandikire muri commentaire, mundemeshe mumbwira ati biracashoboka. Ubwo ndashaka kucangera. Commentaire yanje ndayishizeho biracashoboka. Merci gose kuntera intege. Hama nukurigera iteka gukorana na wewe. Burundi Gospel TV turagukunda kandi turakunda abaririmbyi b'abarundi n'inshuti zacu bakorera mu mahanga, turabakunda cyane. Ariko ndashaka ugira akajambo ubwira abantu barifasha umwanya wabo bariko barakurikirana kino kiganiro. Ico no babwira nuko dukomeza gukunda Imana tutayibangikanya, kubera ko iyo ukunda Imana utayibangikanya nayo iguha ibyo uyisaba. Abantu benshi turibaza igituma ibyacu bidashika cyangwa tutagera mu nyishu, tutagera mu bisubizo nkuko babyita, ni kubera iki? Abenshi ni kubera ko kenshi turakorera Imana ariko tuyivanga. Numva ari ryo jambo riri ku mutima wanje nshaka kubabwira, wewe witwa kukorera Imana, wewe wumva ko ari cyo ushaka ku Mana, gerageza uyikorera utayivanga, udaca ku ruhande. Ijambo ry'Imana avuga ngo nta usenga abami babiri, oya ntibishoboka, kandi kirazira gutambamira iburyo n'ibumoso. Bibemwo neza, hamurabe kutabona gukora kw'Imana. Nta wakoreye Imana ngo akogwe n'isoni. Ntishobora kumaramaza umuntu n'umwe wese ayikorera mu kuri no mu mpemu. Yikorere mu kuri no mu mpemu udaca ku ruhande. Ibisigaye izo ngwara ntizinaniye kuzikiza. Ibyo bibazo urimwo Imana ntinaniwe no kubikuraho. Oya, nakantu gato ku Mana, nakanya gato nk'umuyaga kubirangiza byose. Ariko wewe ubu munyakuri ukorera Imana mu kuri no mu mpemu atakindi ushira ku ruhande, hamurabe kutazobona kugira neza kuhoraho. Ndumva ari ryo jambo no batekerera. Ibisigaye turabakunda kandi mukomeze kudusengera, natwe turabasengera kandi turi kumwe namwe mu bikorwa byose. Imana ibahezagire kandi ikomeze kubagirira neza. Ego. Numva byose Thierry yabivuze, Mwami Yesu ashishikara abahezagira. Hama ntimwibagire gufyonda kajya kantu gatukura kari ruhande subscribe, ni mu ntumbero yo kwiyabonesha kuri page ya Burundi Gospel TV. Hama maze amakuru yose turabategurira uzoba uri wa mbere mu bayaronka. Ikindi naco ntibagire kugira ikintu bita share
canke se partage gusangiza abandi inkuru nziza bashoboye kuraganwa nabo ubwo bwami bashoboye kujya kuvyo nawe washoboye gufunguraga hama icyanyuma uze gufyonda like canke ico bita j'aime intumbero yuko wemezanya natwe ko kino kiganiro cagushize ku mutima cakuryoheye mwari kumwe na Magi Ange Iradukunda kuri kamera mwari kumwe na Ala muri umwigisha umwami Yesu ashishikare kubahezagira naho ubutaha